ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino iganiro c'umuririmbyi n'umugabo wiwe nama ndabashikiza muri studio za televiziyo y'u Burundi nkuko musanzwe mubimenyereye muri kino ganiro namantumira abacuraranzi abaririmbyi batandukanye baje kutuyagira kugene umuziki wo mu Burundi twobandanya turiko tuwuteza imbere muri kino ganiro si nkumira namantumira abacuraranzi bose abacuraranzi baririmba indirimbo z'ugutazira no kuri nahaza Imana ari nabandi bacuraranzi baririmba novuga indirimbo z'isi bose duhora tubaha ikaze kugira baterere ivyumviro kugira umuziki wacu wo mu Burundi ubandanye uriko utera imbere kuko umuntu asubije amaso inyuma akaraba ugene umuziki w'u Burundi wari umeze mu myaka novuga nko mu myaka y'ibihumbi 2010 biraboneka yuko umaze gutera intambwe mugabo naho bimeze uko abacuraranzi kenshi baravuga yuko batarashika aho umuziki w'u Burundi bavuga bati urameze neza urashobora kugenda nko mu mahiganwa mpuzamakungu ugahiganwa n'iyindi miziki novuga yo mu bihugu bibanye nka Tanzania nka Uganda nko mu Rwanda ko bo biraboneka ko bamaze gutera intambwe nini mugabo aha mu Burundi nabo nyene baramaze gushiramo ishaka barakora uraje nk'indirimbo z'amasanamu bahora basohora muri no misi biraboneka yuko nabo ubu bamaze gushiramo inguvu bamaze gushiramo ishaka kugira baze baraduha indirimbo baze barakora indirimbo ziri ku rwego ruri hejuru zifise amasanamu asukuye ego byumvirero byinshi bama batera muri kino kiganiro twama tugaruka ku tuntu twaduhaze kugira indirimbo zo ngaha iwacu zishobore nazo kuba mu kurugo rwego navuga mpuzamakungu zishobore kungana n'izo muri Tanzania zishobore no kungana n'izo muri leta zunze ubumwe za Amerika naho badusumbya uburyo mugabo abarundi kubera ishaka bafise turabona yuko tuzoshika rero muri kino giganiro cuno munsi nagize amahirwe yo kuba ndi kumwe n'umucuraranzi akaba ari n'umuvuga butumwa Nduwimana Didier nkabanda muhaye ikaze muri kino giganiro. Murakoze cyane kutwakira natwe turishimye gushima Imana kuba muri kino kibanza. Ego Didier musanzwe bavuga yuko musanzwe muririmba indirimbo zo gutazira no kuri nahaza Imana mugabo hagati aho imbere yuko twinjira mu idonido rya kino ganiro sinzi yuko mushobora kutubwira mu ncamake mukatubwira Didier ninde. Nduwimana Didier no mwana mu gisagara cya Bujumbura yakuriye ngaha nyene kera yarazwi nka Sugu JT Obama ari sanzwe ndi muririmbyi kera kugira ngo ivyo kuririmba nibitanguye ubu kuko na kera nararirimba ariko maze guhura n'Imana guhura na Kristo kamagakiza yabaye ngombwa yuko mbandanya ndirimba ariko rero ndirimbe ni nahaza iyo Mana ubu rero kiretse icyo gikorwa cyo kuririmbira Imana no kwitazira sanzwe nkora n'ibikorwa by'ivuga butuma no kuzana abantu kuri Yesu rero ko turi mu kiganiro cyo kuvuga ibyo kuririmba n'umuririmbyi aririmbira Imana agahimbaza kubyina. Ego nibutse ariko baraba kino kiganiro cuno munsi yuko tuza kuvugana muri make indirimbo zo kutazira no kuninahaza Imana aho zigeze ku rugero zigeze ko uno munsi aha mu Burundi mugabo nivyo abacuraranzi baririmba indirimbo za gospel indirimbo zo kutazira no kuninahaza Imana aha mu Burundi dushobora kuvuga yuko umengo ntibaratera intambwe ntibaratera imbere rero sinzi nka DJ mwebwe murashobora kutubwira igituma indirimbo zo kuninahaza no gutazira Imana mu Burundi abantu benshi badakunda kuzihurumbira nk'indirimbo z'isi. Icambere nuko abantu bagomba gutahura yuko indirimbo ikiri mu mutwe wa nyeneyo ni indirimbo hama arashobora kwiririmbira mu mutima iracari indirimbo iyo ndirimbo ivuye mu mutima ikaja ku munwa wa nyeneyo ikitse indirimbo ashobora kumvisha abantu babiri canke batatu igituma rero umuntu afata iyo ndirimbo agayitwara muri studio bakayinyanyura abafise umugambi ku iyo ndirimbo ishikira benshi icambere we yabanje kuyikunda kuko yayumvirije cyane nyeneyo iyo ndirimbo yavugira ku radio y'umutima amaze rero kuyishira ahabona akayisohora akayisubiza mu kabati izoguma ari indirimbo ikomeye kuri we ariko abo
bategerezwa kuyumva nibaronsa akaryo. Ico rero nico kimwe mu byo twovuga yuko biriko birazibira abantu bakora indirimbo zo kuri Ntahazimana, kuko nivyo tuba turiko turarinahaza Imana, ariko tuba tugomba ko n'abandi barinahaza Imana muri izo ndirimbo twaririmbye. Ariko igihe izo ndirimbo zitashoboye gushikira benshi, iyo ndirimbo ntishobora kwitwa nziza. Ico kikaba rero kiri mu bintu byatumye n'umwaka igihe twavuze reka dutere intege abaririmbyi. Bereje sinari muri iyo competition, tuhitamo yuko umuririmbyi wa mbere twomuha agashimwe, nakindi twabikoreye twagomba yuko ijya ndirimbo isohoka igashika kure. Nibuka ko nuwo nahaye agashimwe namubwiye ngo indirimbo ukayibika mu nzu iyo ni iwawe, ariko ni byiza uko woyireka ikagenda igashikira benshi. Ingorane rero ni imwe, nuko uburyo bwo gutuma iyo ndirimbo ishikira benshi nibwo ukigora benshi, cyangwa nibwo benshi batiyumvira ko kugira ngo bishobore kwaguka. Ariko kuririmba neza baririmba neza. Urabizi ko abantu baririmbira Imana baririmba neza. Usanga ari umuntu yatangiye kuririmba kuva akiri umwana muto, anaririmbye ijwi ryiwe rirakwemeza kumva ubuzima muri ryo, ariko kubera ko atashoboye gukora uburyo byoshikira benshi, ugasanga izo ndirimbo ziguma zitwa yuko zidakomeye, kandi indirimbo zikomeye cyane. Yego. Banisikia hii bonge la kolabo ndani ya Cape Town, toka South mpaka East, Mother City. Nachotaka kwangu ni ukweli wa dhati, kauli yangu bado iko juu ya haki, ila bado sijapima bahati, kama tapanda nitashuka juu ya chati. Nachotaka kwangu ni ukweli wa dhati, kauli yangu bado iko juu ya haki, ila bado sijapima bahati, kama tapanda nitashuka juu ya chati. Tumene nk'abasubira inyuma gato Didier, ego urumva ukuririmba ntibiza uko umuntu ashobora kuba umuntu aravuka agakura, amaze gukura akavuga benshi bahora batora imyuga itandukanye. Mwebwe rero sinzi kubera iki imbere yuko muririmba indirimbo, navuga indirimbo z'ubutazira no kurinahaza Imana, mwatanguye kuririmba indirimbo z'isi, ari naho havuye ako kazina ka Suguje aka Obama. Sinzi murashobora kutubwira muri make ugene mwatanguye kuririmba n'ibintu bavuga n'ibihe mwagiye muracamwo gushika mugere uno munsi, nibazo ko mwaciye mu bintu byinshi. Yego. Icyambere ariyo uburyo bubiri bw'ingabire, ariyo ingabire ndemanwa, akabaho n'ingabire za mpemuyera. Siga ngo umuntu wese avuka afise ingabire, ko umuntu wese Imana izana ku isi imuzana umugambi kanaka. Icyo gihe rero naririmba bisigura ngo narafise ingabire yo kuririmba muri jewe, kuko bambwira ngo nkiri umwana muto nakunda kuririmba cyane, ku buryo no mu gusaba ikintu bigeze kumbwira ngo nkiri umwana muto cyane ngo iyo numvise inzara ngo naririmba ngo Noel Bonane nasikia njaa, ukaririmba nakunda cyane kuko bakansubiramo kenshi abo tuvukana kugira uronke utuntu tutubombo, yumva nabisaba mu ndirimbo. Cyumva yuko ari ikintu cyari kiri muri jewe. Hama tuko turakura, icyo gihe niyo hinjiye ama studio ashobora kuba gukora zino ndirimbo zumvikana ko zimeze neza muri iyo myaka 2000, myaka 1998. Hama dutangura gukora bya bindi by'amaspectacle twakorera muri mu Palais des Arts, ugasanga umuntu akora aririmba nyene atarinze kuja muri studio. Turakora ivyo acagera rero twinjira muri studio. Urumva ko gwabaye urugendo rw'izo ndirimbo, umuziki w'u Burundi uko wagiye uduga, uko wagiye uva mu mazu ugenda muri production. Ari abahinyanyuzi b'umuziki ubu icyo gihe bagufatira mu nzu iwabo kasete, gacaguha kaseti ukagenda kuyumviriza, atari ibintu biprofessionnel. Ugeza waje za studio za Bamenya Media n'izindi abantu barabizi mu ntango, dutangura gusohora izo ndirimbo. Urumva ko gwabaye urugendo. Ubwo rugendo rero yari ingabire umuntu afise muri we. Iyo rero Imana iba yashize mu muntu, umuntu ahitamwo kwikoresha icyo ashaka, kuko icyo Imana itanga yo ni ingabire. Sikura ngo iyo nyene yo kuririmba niyo n'uwundi afise, gusa ahitamwo kuririmbira uwo ashaka. Undi nawe yogerageza kuririmba bikanga, kuko muri we ari yindi ngabiri murimo. Ico gihe rero kubera ko atamana narizi, nategerezwa kuririmbira za Hamida, nirimbe za Karo, nirimbira abakobwa, nirimbe n'ibindi, kuko kuri jewe wari umwuga. Numva yuko noronka uburyo canke noronka amafaranga. Mbere
rimwe na rimwe zabaye nk'indoto usanga zidashika kuko twaraba abaririmbyi muri Amerika tubaza nasohora indirimbo nanje camera nkawe ariko ugasanga ico bita realite sur terrain ukuri kukibanza sivyo ugasohora indirimbo ya mbere iya kabiri ugasanga nukumenyekana kutsinjiza ikintu rimwe na rimwe rero batangura kuba rero ishaka ryo kubona ko ibintu bihinduka nibuka ko habayeho n'ibihe tujya mu barabara ngo dukeneye droit d'auteur ibyo byose turabibamwo twaba mu manama menshi urumva ico gihe ni indirimbo ico gihe narisuguje ngerageza kurondera ukuntu nokora ibintu bimfasha kuko nakora ngira ngo ndonga amafaranga nibuka ko twagiye no muri Afrika y'Epfo dukora ama clip indirimbo kanaka muri Afrika y'Epfo aho hose twarondera ko twomenyekana reko twakoresha ibyangabire ndemanwa kugira ngo tumenyekana hama rero tumaze kugira ubuntu bwo guhura n'Imana kuko birumvikana ko mfise ubuzima nabayemo avant ubwa mbere sino bwibagira kuko ni ntaye ubuzima bwanjye ariko umuntu yambwiye ngo bijye waravyibagiye no vyibagira gute oya akahise tugahagarara ko kugira ngo tuguruke neza muri kazoza turiko turajamo akahise turakibuka akahise n'ahantu twaciye burya twese twibuka ko twabaye abana bato kugeza aho tugeze ngaha kandi turiteguye kuzosaza tugwe rero ngo ico gihe maze kuva muri bwa buzima bwa mbere nkinjira mu buzima bwa Kristo ya ngabire yari ingabire ndemanwa ihura rero n'ingabire z'Imana izo ngabire z'Imana zimaze kwinjira ndumva yuko iyo ngabire y'Imana yo kuvuga ubukuru bwa Kristo yo kuninahaza Imana kuko mu ngabire z'Imana cange mu mabango atani Imana itanga ari ibango ry'intumwa ibango ry'umuvugishwa ibango ry'umuvuga butumwa ibango ry'umungere n'ibango ry'umwigisha alors intumwa iravuga ubutumwa umuvugishwa aravugishwa n'Imana umuvuga butumwa aravuga ubutumwa umungere aravuga mu kwigisha n'umwigisha aravuga n'indirimbo nayo nyene ni imvugo muri ritme ni imvugo mu buryo buryohoye kugira ngo izo ngabire rero maze kuzakira za mpemu yera cyamfata ibyangabire ndemano yo kuririmba ningize burya butuma cyo gutuma nemeza yuko ari abaririmbyi wumvize ko aririmba ukavuga uyu n'umuririmbyi muvugishwa uraza kuvuga ngo ndabibusa ivyo nababwiye ukamengo ariko aratanga message nk'umvugishwa ariyo bandi baririmbyi umwumvize ukavuga ngo uyu muririmbyi ni umuvuga butumwa ni mukizwe Yesu arabakunda ucyo wumva ko ni yabwa butumwa nyene gusa yabucize mu nzira y'indirimbo naririmbye ngo iryo ryose byawe yabaririye iryo ndirimbo urumva ko ari ubuvugishwa ko ndavuga ngo ndabona Imana ndabona intebe ndabona Yesu iyo ndirimbo y'ubuvugishwa igikuru niyo message nibwo butumwa nuko nundi nawe nyene yobona umukobwa mwiza akahitamo kumurata yavuza amajambo mu buryo bwo kuririmba ni nkuko kandi ari umuntu aririmba kavuga no mu pastori naririmba kuko uca wumva indirimbo yiwe ariko arahanura abantu dukonde Yesu tuve mu bibi usanga ni indirimbo nagomba kuvuga iki rero indirimbo ni inzira imwe ishoboye gutwara ubutumwa ubwari bwo bwose umuntu yahisemo gutanga bivanye n'ingabire zimurimo cange n'icagomba gushikako cyo gituma na Burundi bwacu ari indirimbo ariko namajambo ahayagize igihugu cyacu ariko ni mu ndirimbo burya abarundi bose barakunda indirimbo kuko kwishure twatonda turirimba Burundi bwacu twese kugira ngo ni indirimbo nuko n'umuntu akora business ashobora guhitamo kubicisha mu indirimbo rero inzira imwe ishoboye gutwara ubutumwa kure ubutumwa rero bwoba ubwari ibwo bwose twebwe rero twahisemo gutanga ubutumwa bw'Imana ariko abandi bahisemo gutanga ubundi butumwa yego Baby, sweetie. Hello? Baby, I miss you. Where are you? Why do you want to know where I am? Can I please come to you? No, it's over. Babies. Baby. Don't baby me. I said it's over. Jay, it's over. Sinzi murashobora kutubwira nk'intambwe mwagiye muracamwo kugira muve mu ndirimbo z'isi hama mugende
muvuga muti je ubonye indirimbo z'isi ndazihevye ngira ntangure kuririmba indirimbo zininahaza zitazira kandi zitwongerezwa n'inahaza Imana. Yego urakoze cyane kuri ico kibazo kuko umuntu wese aca cibaza ni nkuko umengo ubajije kubwa abantu benshi ndashimana cyane kuri ico kibazo ciza. Kera nararirimba maze gukizwa sinaciye indirimbo nanje byarantangaje urabona nari gukizwa ngaca nsohora indirimbo nta gitangaza cyari kubamo bari kuvuga ngo ni vya bindi yabandanije. Imana rero iyo ihaye umuntu agakiza ihanagura ivyitwa merite yiwe ivyitwa ivyo we yarashoboye kugira ngo Imana ikore ivyo yo ishoboye ku buryo uvyumva wese avuga ngo iyi ni Imana. Maze gukizwa rero icambere cyabaye kuririmba habaye kuvuga ubutumwa habaye gukora ibikorane kugira ngo izo ngabire za mpemu yera zinjiye muri jewe. Imana ifite umugambi wo kuzana benshi kuri yo abo bagendeye mu byo nagendeyemo kuko mizo ndirimbo z'isi naganzwa n'umubiri naganzwa na kameremere kugendera mu byaha byari binyoroheye ariko muri ubuzima rero bwo kwinjira mu Mana naganzwa n'Imana. Muko kuganzwa n'Imana rero namaze imyaka mvuga ubutumwa abantu bakambaza kubera kutaririmba ndavuga byari kubi byanje nari kuririmba ariko nyine igikogwa ashingiye yuko mubona ivyo mwatari kwikeka kuri uwo muntu mwara mwita suguje ku buryo uwaza mu gikorane avuga ngo ni wa wundi cyangwa n'undi mushasha ni wa wundi twari tumenyereye cyangwa n'undi iyo rero bimaze kuba gutyo hagera rero zangabire zirakura muri jewe bwa butumwa bwa byinshi Imana iranyemerera ko no sora indirimbo mbere urabona ko zatangiye gusohoka muri no mwaka ama video ni muri no mwaka umwaka uheze imyaka ibiri heze niyo natangiye gukora indirimbo haciye nk'imyaka 5 nk'igijwe atandirimbo nimwe ndirimba ahubwo ndiko mvuga ubutumwa kugira ngo nigiye ndirimba mbandanye ntanga ubwo butumwa zo nizo ntanga biciye mu ndirimbo yego none uri korasora izo ndirimbo sora wenyene usora ku gatwe kawe canke hari abandi bantu mufashanya canke ari ufise nk'abandi bantu mufashanya bobo ubatororokanya gute ubaselekshona gute? Urakoze cyane muri yo muhamagaro nubwo buntu Imana yangize umuhagarikizi w'ishengero ryayo muri ryo shengero ariyo korali kandi ririmba neza cyane. Jesi ndi muri korali kuko njejwe ibikorwa byose bera mu ishengero muri cyo gihe kubera ko nari numva yuko muri ryo ariyo iyo ngabire ufa n'ingabire ndemano na kuko navuga ko nabibayemo ko ntarakizwa nararirimba ubu ndaririmba gusa bitandukanye na cagihe byitwa kuri nahaza cakera. Ubu rero kubera ko ngombe ko ubwo butumwa mfise bushikira benshi candirimba mu gutorokanya rero abaririmba kenshi usanga cyafata bari muri korali kugira ngo baririmba shire beki barazindirimbo no kuryosha amajwi no kirashira ku rutonde abakeneye umuntu avuza piano abakeneye umuntu avuza gitari abo rero ni muri korali cyo bagira dufise indirimbo bakayumviriza tugenda muri studio nguko abandi bajayo tugakora indirimbo kiretse ibyo rero uwo ndiko ndubaka ndizera ko Imana iza kunshyirizira ko ngura ivyuma vya studio kugira ngo ninashaka gukora indirimbo sindayikorera muri studio yanje hama bandanye nkora icyo gikorwa byoroshye. Dego aho nyene niho nashaka cenga kubazana kandi kabazo urumva nko muri studio mugiye gusohora izo ndirimbo n'indirimbo aje mutuzanye no munsi ziramaze iminsi zicanga kuri televiziyo y'u Burundi biraboneka yuko ari indirimbo akoresheje ubuhinga navuga ubuhinga bwa none rero mugiye nko muri studio uvuze yuko ufite umugambi wo kugura studio yawe indirimbo abari uzohora uzisohorera kandi waratembereye ukiri indirimbo z'isi waratembereye mu bihugu bitandukanye wavuze Afrika y'Epfo wavuze Tanzania Uganda muri Congo turiko turavuga nk'ivy'isi abaproducteur ariya mwakorana gute mwarakorana ukumva yuko ushitse aho wagomba gushika ku ndirimbo z'isi apana indirimbo ukora ubu by'ukuri umuproducteur uba wamwumvirije ugaca wumva ibyo ashoboye gukora ugaca ugenda kumurondera bivanye n'ibyo ashoboye gukora kubera ko wamwumvirije umurondeye bivanye n'ibyo ashoboye gukora n'amafaranga umuriha ico mwumvikana ko ca mbere n'amafaranga umuha hama igikorwa kigakoreka vyuko sinovuga yuko ico gihe mu isi nagira ingorane nabo kuko uba wamurishe ategerezwa kugusorera ikintu icyo ushaka ivyuma navuga nk'aba producteur muri Afrika y'Epfo cyangwa producteur muri Kenya aho wagiye uraca mu bihugu bitandukanye n'aba producteur ngaha anye ivyuma ubona
vyarasa canke wabo wari bafise ubumenyi buteye imbere? Icya mbere ubumenyi bivuga ko badafite ubumenyi abari ngaho, ariko uburyo bashira mu ndirimbo ntibuhuye na gato. Urabona izi ndirimbo ni ibintu iminsi uko bukeye uko bwije niko hasohoka amaporogaramu mashasha. Amaporogaramu mashasha akorana n'amakompiyuta mashasha, mwe mugasanga atuma indirimbo iremera cyangwa iyindi ukayumva ukumva uko itaremereye, bisaba bivana n'uburyo. Nasanze abantu bo mu bihugu byo hanze bashira uburyo bwinshi cyane mu ndirimbo, bwinshi cyane. None dufate nk'ubu uvuze uti ndagiye muri studio ngiye gusohora indirimbo atoya nk'abagira bambwira amabeking cyangwa bagira bamushiramo bamushiramo amanoti muri ko murakora, producteur baravyumva, producteur barakubwira bati muri ko murakorana ibyo bariko baragira barabimenyereye, barabifisemo uburambe, canke wowe mwebwe muramubagirira coaching, muragerageza kugira kuza murabereka mukaza murabagirisha amanota repetition kugira indirimbo isohotse nk'izi turiko turabona muri kino ganiro zisohoke ziryohowe? Ni igikorwa urazi namamvuga gutya kandi ndabivuga kenshi iyo ninjiye mu ishengero, ndavuga jewe ministeri y'abaririmbyi ndayubaha cyane kubera ko umwanya bafata bari kubagira repetition ni igicapo cy'uko bagomba kwimenyereza. Birumvikana mu muziki ari ikintu kivugwa iyo umuntu amaze indwi zinga ariko arakora ijwi ryiwe atandukanye n'umuntu avumbutse ahantu agiye kuririmba. Nico kimwe no muri football, umukinyi amaze 14 semaines akora entraînement, resultat yiwe cyo kimwe n'uvyutse avumbutse ngo agiye kuri terrain. Birumvikana rero yuko muri studio tugiyeyo cyambere tugenda twiteguye, ugenda witeguye, ijwi ripanze neza, backing yiteguye, gusa ushitse no muri studio kubera ko ujya nawe umuhinyanyuzi abafise ubumenyi bivanye n'ivyo muri komenyiza mu mashini, arashobora guterera icyumviro akabashobora gukora gutya, usanga kenshi indirimbo bigoye cyane yuko umuntu aharura agaciro kayo, kuko agaciro k'indirimbo niwo garura mu mafaranga, kuko imitwe myinshi iba yaciye kuri iyo ndirimbo. Ikintu rero cyakoze imitwe ishika 3, 4, 5 biragoye kuvuga ngo yatwaye 1 million, yatwaye 2 million, ahubwo icyo namuvuga ko indirimbo itwara sacrifice kuruta amafaranga aharubwo, kogera ngaho uyu akacazana icyumviro ciwe kugira ngo ikintu gisohoke, uri kuriyumvira abazoyumviriza, uri kuriyumvira mbega abazoyumviriza bazoyumva nk'indirimbo, kuko ushobora kujya aho abantu ugasora bazimye n'ingoga ariko kugira ngo ukore indirimbo uyumvira, wibaze we uri muri studio uri umwe ukiyumvira abarundi bose, ukiyumvira Afrika yose, ukiyumvira isi yose, uzoyumva wese ukugutwi ndagutereye induru ndiko ndakoma induru cyangwa ndiko ndaririmba, ukugutwi zo kuruhura, ukugutwi kuzoryoherwa, usize ko bishika umva indirimbo zimwe bivanye n'ibanda by'amajambo cyangwa ukuntu yaririmbwe. Tuzwa ko indirimbo ni igikorwa gikora benshi, hama bisaba by'ukuri umwanya wo gutegura, rero habaho umwanya wo kwitegura, tugenda muri studio twiteguye bihagije kugira ngo dushobore gukora indirimbo, kuko je umuntu afite n'umwanya muto simba ngomba ko nofata amasaha menshi muri studio kubera ibikorwa byinshi mba mfise. Ngenda rero niteguye ku buryo amasaha 2 mara muri studio bavuza dirimba, gaca sohoka ngasigariza ba pianiste n'abagitariste kugira ngo mananye ibindi bikorwa babandanye ko byaranje. Ego none kenshi umuntu ashaka kwinjira mu kintu ntiyadukiza n'ivyo wavuze nk'umu footballer, umukinyi w'umupira abanza kugira entraînement, ubu n'umuririmbyi nawe ategerezwa kubanza kugira repetition. None mwebwe ubonye twavuga ko mufise experience ingana gute, experience muri akazi kuri mu ndirimbo zo gutazira no kunazima, ko ndaje ko experience yoyo mwari musanzwe mwifise kera mukiririmba indirimbo z'isi, ubonye sinzi uko yoba yarongerekanye gusumba irya kera. Ubu hari itandukaniro rinini cyane na kera, ko no kwemeza yuko kera basanga vyinshi tubikorera muri studio, kuko dufise ibintu byo gukorera ko repetition cyo gihe wari yumvira indirimbo amira yuzi kwiri muri note neza cyangwa ukiyumva baka reka ndayitware, ushitseyo bakakubwira ibi kuririmba nibiki tumbereza gutya difference nini, kuko ubu mbere ko ngendayo kubera ko hariyo chorale
korali mu ishengero cavuga iyi ndirimbo ngomba gusohora ejo zo turi ngaha tugakora repetition urumva ko ari itandukaniro rinini cyane cyangwa ugasanga indirimbo maze kuyiyumvamo shise kuri podium gaca ntangura kwiririmba umwandiko ndirimba bariko baravuza tujeje akavuga ngo daddy indirimbo ngaho ari kuririmba bitabaho ngo bikaca bimfasha kugira ngo cyo twikorera ko ari itandukaniro rinini cyane ubona cagiye rero twavuga ko umuntu uko akura uko abandanya mu kintu niko experience yongerekana twavuze ngo umukinyi inyuma y'indwi 14 ariyo experience iboneka ariko kandi umukinyi yamenyereye gukina cyane naho umuvyura ari akantu gato ko mubona kamuboneka ko yaramaze kuvangana n'igikorwa akora yego umwanya naho tumaze two turakora umwuga no mu mutwe umengo ariyo beat ariyo ritme kaguma yo kuburyo bigorana yuko uririmba indirimbo itari muri usanga uri kuririmbira muri timing kuko mu mutwe umaze mwanya mwinshi cyangwa kirekire indirimbo uri kuraziririmba yego none nk'ivyo uhejeje kutubwira ubwira abantu bavuge bati abantu bari korara bakeneye cyo umunsi bavuge bati ivyo Joshua akaratubwira ivyo akaratubwira yuko ari ivyo ashaka kudushishiza ko gato yego ko urumva umukinyi nturinda kumutegura yego amaze gushika ahantu cyangwa ati reka nshishe yego sindirimbo nkunda iri mu ndirimbo kimaze iminsi cyangwa kandi ndashimiye cyane RTNB ndashimiye cyane iyo ndirimbo ndayikunda cyane mu kwizera ndabonye intebe uyicaye ko nuhora Imana iburyo bwiwe ndabonye intebe uyicaye ko ni Yesu umucunguzi mu kwizera ndabonye intebe uyicaye ko nuhora Imana iburyo bwiwe ndabonye intebe uyicaye ko ni Yesu umucunguzi ndabona ahagaze ndabonye apfukamye ati data wibuka umukeni ati data wibuka ubona ko y'amaraso ati data wibuka umukeni ati data wibuka ubona ko y'amaraso haleluya ndakunda ino ndirimbo aca abanyavuga ngo mfise umugambi wo kumuzana ndamushikana umubone data ariko mbonye umwansi yamuteye amubuza amahoro data mugwanire muneshereze uhoraho data mugwanire muneshereze uhoraho data iryo niryo sengesho ryiwe mbega iryawe ryo baririye iryo niryo sengesho ryiwe mbega iryawe ryo baririye amen amen oh haleluya kubiriza neza iri ryo sengesho rya Kristo Yesu kuri twebwe kwizera ndabonye intebe uyicaye ko nuhora Imana iburyo bwiwe ndabonye intebe uyicaye ko ni Yesu umucunguzi kwizera ndabonye intebe uyicaye ko nuhora Imana iburyo bwiwe ndabonye intebe uyicaye ko ni Yesu umucunguzi nabonye ahagaze nabonye apfukamye ati data wibuka umukeni
ati data wibuka ubona ko y'amaraso, ati data wibuka umugeni, ati data wibuka ubona ko y'amaraso. Urukundo dukunda urukundo rudasanzwe kandi igikorwa ca Yesu nikirarangira n'ubu azoruhuka dushikanye mu bwami kwa data. Mbega uwe umutwaro wawe uno munsi, ariko icyo Yesu agomba ni uko ishengero ryiwe arishikana mu ijuru atagasenga asenga ati afise umugambi wo kumuzana ndamushikana umubone data, ariko mbonye umwasi amuteye amubuza amahoro data. Afise umugambi wo kumuzana ndamushikana umubone data, ariko mbonye umwasi amuteye amubuza amahoro data. Mugwanire muneshereze uhoraho data, mugwanire muneshereze uhoraho data. Iryo niryo sengesho ryiwe, mbega iryawe ryo baririye. 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 oh haleluya landro sakale Yesu aradukunda aratwitwararitse. Haleluya. Iryo niryo sengesha dusengera Ramoni mano waguta. mbega iryawe. Ndakunda Yesu wasaze kuko urukundo rwiwe kuri jewe rurarenze. Iryo niryo yama dusengera Uno munsi jewe nawe mbega iryawe. nigiki kiturajishinga Ramoni mawa ukaya, ariko kuri Kristo, Iryo niryo kuri Kristo, sengesha kuri Kristo kugira ngo adushikane. mbega iryawe. Ranitare mamuwe akira runo rukundo rudasanzwe. Haribo shantaya. Haleluya. ego ndumva yuko bavuga umusirikare hajya yama yiteguye. Nawe wavuze yuko naho uri umukinyi umaze imyaka myinshi utari iminsi myinshi utari kurakina, bakubwiye bati oh naka ari nka poste yawe wahora ukina ko bakubwira bati naka nashoboye kugenda gukina kubera imvo izi n'izi, uca kubwira ati we genda ukine, usanga uri nk'umusirikare ugenda ugacushika ukina. Abonye uratwemeje yuko umwanya wose ushobora kubwira bati genda kuri stage, genda kuri podium, uririmbe indirimbo urashobora kuririmba ko ubifisemo uburambe. Niye kuva ku ndirimbo z'isi wari uririmba kera, ubonye indirimbo zo gutazira no guhayagiza Imana, nibaze yuko umaze kugira inkomezi zikwiriye, umaze kugira experience nini cyane. Tubere nk'ababandanya, nashaka utubwire utariko uraririmba kenshi umunsi wawe ukoresha gute? Dufate nko ubunye uvuga si ndiko ndagira ama repetition, si ndiko ndaririmba canke nibere nkandi hantu. Umunsi wawe uriko gukora ibintu uri gukora iki? Umunsi wanje indi yanje ipanzwe neza kuko mu ndwi ifise ibikorwa nkora. Cyambere cyo ntariko ndaririmba, mba ndiko nsoma ijambo kenshi, mba ndakunda gusenga kuruta ibintu byose. Ariko by'ukuri umuntu niyo senga amasaha yose kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Ifise ibikorwa by'Imana nkora. Kuwa kabiri mba ndiko ndigisha mu ishengero kuva mu gitondo saa 3 kugeza ku mugoroba. Kuwa gatatu ku mugoroba mba ndiko mw'ijoro mba ndiko ndigisha kuri Facebook. Urumva ko ifise ibikorwa byinshi byo gukorera Imana. Kuwa kane mba ndiko ndigisha, kuwa Mungu mba ndiko ndigisha, hama ndi umupapa mfise umudamu, hari imyanya mba ndiko ndubaka urugo. So njana mufasha wanje ahantu kanezerwa, yumve ko
turi kumwe n'ivyo kenshi cange ndiko ndafasha abantu mpanura abantu kubera ibindi bikorwa mbere unashaka indirimbo si umwanya mwinshi cyane bivanye n'ibikorwa nkora buri munsi urumva ko none hitamo gusohora indirimbo nyuma y'amezi 3 birashoboka none hitamo gusohora indirimbo nyuma y'umwaka birashoboka ariko sinohitamwo kuvuga ubutumwa nyuma y'umwaka kuko buri munsi Yesu aba yampaye message za guha abantu iyo ni usanga ntebamwo cyane niyumvira mbega ivyo ngiye kugira abantu biraza kububaka ubuzima bwanje bumatanye cyane no gutumbereza abantu mu bwami bwa Kristo. Ego none nk'ubu haje nk'undi mu curaranzi avuye mu yindi korale canke agiye indirimbo dufata nk'indirimbo z'isi aje akavuga ati Didier turashobora gusohorana indirimbo mwakira wo vyemera icyo kibazo kivana n'indirimbo cya mbere aje ava mu yindi korale y'umuririmbyi tutwereka kuririmba duhimbaza Imana cyumva nimba tutoreka kuririmba duhimbaza Imana nitwa kwanga no gutanga impanuro sigura ngo byogora ko ndirimba indirimbo uwo turirimbana atararirimba ngo ndayumvirize bivanye n'Imana arashobora kuba avuga ati indirimbo za Didier ndumva yuko zinyubaka ndumva ko zifite amajambo aremesha nashaka ndamwegere kugira dushobore kuzokorana nk'indirimbo urazi ko aha mu Burundi abacuranzi ni benshi aririmba nk'indirimbo za gospel ni benshi n'abandi baririmba indirimbo z'isi bose urumva ariko barazumviriza zirashobora kububaka indirimbo zawe zirashobora kububaka agaca avuga ati reka ndamwegere numva yuko yonyemerera dushobore gusohorana indirimbo cyane numva ko we yavyumvise mu mutima imbere ko abinzanira icya kabiri nuko nanje mfasha ndavyumve mu mutima bisigaye ngo icya mbere no kumva message kuko nk'ubu hari umuntu aririmba indirimbo akaca avuga ibintu bitawanye n'ivyo nekomera kuvuga siniririmbamo bivanye n'intahe mfise uyu mukozi w'Imana bivanye n'ubuzima mfise sinokwa kuririmbana n'umuririmbyi wari we wese nimba message yoba ariyo guhanura kuko tuvuze ngo Imana cyangwa kuririmbira Imana urizi ko guhanura urugo ari byiza kandi ubutumwa bwiza by'Imana iyo sitoreka kuririmbamo urizi ko kwigisha abantu ari byiza guhanura abanyeshure no kuvuga neza igihugu niririmbamo kuko navyo nyine Imana irabinyemerera birumvikana rero yuko ivyo nobikora ariko hari kuririmba nka za mida za kera sinoririmba ivyo waramaze kubirengana ikintu cyose kiri mu muco n'uzocumva wese avuge ngo niko numva ikintu kimpanura ko numva ikintu kimfasha sineka kuririmba ariko ngo ririmbe gusa kora kuririmba ego ico kirumvikana ari ibintu umuntu ucamwo ukavuga uti ibi naramaze kubirengana hama ndiko ukavuga uti ahantu ndiko ndaja cyane uko ntiganza jewe ndi igikoresho ca Kristo ikintu rero cyose Yesu atoshigikira naco no kwinjira ego urumva imbere uko ukora ikintu Imana nibanza gukorogora ico nico ego none ni ziye namba ukunda guhura nazo nk'ubonye mugiye nko muri studio gusohora nk'indirimbo kenshi hari utuntu tw'utugorane kenshi nibaze yuko mukunda kuza murahura natwo rero sinzi mugiye muri studio canke mugiye mugira ama repetition bavuga bajya bari muri korale biraborohera kugira kubashira hamwe ukababwira uti tejo umunsi munaka tuzogenda kugira repetition tejo tuzoba turi kwa producteur naka tejo tuzoba twagiye kugira shooting ya clip utuntu nyene tutugorane dukunda kubashikira muri ko mukora uwo mwuga wo gucuranga indirimbo zo kwinaza ko hajya indirimbo nubona twe twibonera ko nze kumbonesha kure abantu bakayibona bayibonye barayinezererwa kuko kenshi ntibamenya ibintu umuntu aba yaraciyemo kugira ishobore gushika kumbonesha kure bashobore kugira kwibona rero sinzi nk'utuntu tugorane intambamyi mukunda guhura nazo nkiza icyambere coco ikintu cyose umuntu akora niyobora guhuramo n'ibintu biriya tuvuge mu ncamake ibi nabiri ashobora kuba ibyiza n'ibi cyangwa ibi ni byiza muri urwo rugendo rero ushobora kugenda n'abo bantu ugasanga bisaba uburyo muri ubwo buryo umwe avuye hariya undi avuye hariya ashoboye kuba adashoboye gushika kuri uwo munsi ushobora kujya muri studio ugasanga amatara aragiye ushobora kujya muri studio ugasanga computer uwo munsi ntiyakoze
ugiye muri studio atari yawe ntuza gutanga amategeko y'abinjira ujanyeyo n'abana bakuriye mu ishengero batamenyereye byinshi byo mu isi ugasanga uriyo n'abandi bantu bariko barivugira ibiterane biraho ko ntomuzi umuntu mufata umunwa cyane cyane ko rimwe na rimwe abantu turabiyegereza kugira ngo tubafashe ariko rero abantu bose nibatahura ikintu kumwe rero nk'uririmba indirimbo za gospel zo guhimbaza Imana usanga iyo tugiye muri studio intambamyi tobura kubaho ko ureba n'abandi ntimusengera hamwe nimwirigwana bafise ivyo bizera bashobora kuvuga amajambo ya critique bashobora gusubiza amakuru ya kera bakayazana kandi barayarenganye bashobora no kukubwira ijambo mbori tameze neza kugira ngo uri umufrimason ugasanga gusitaje urumva ko utwo tuntu uhura natwo ariko rero nibwo ubuzima ni aibe ubuzima ni iki na kiriya gusa nukumenya uko wifata muri iki nuko wifata muri kiriya kugira ngo ubeho urabona kugira ngo umuntu ushike aho uri kuraja uri mu modoka urabura n'intambamyi kuko uhura n'umubajaji agomba kurengana uhura n'uwakikinga agomba gukata igikuru nuko utubereza vola yawe kugira ngo ushike aho uri kuragenda izo ntambamyi rero tuma duhura nazo ariko kandi iyo duhuye nazo tuma twiga ukuntu tuzisohokamo cyo gituma wumvise vuga ngo ngomba kugurura studio mu kugurura studio no kwiyumvira ukuntu nogabanya intambamyi kugira ngo ejo n'ejo bundi ibyo nabonye bibi ntibishikire abandi bazoza mu nyuma gerageze kora ibyo bibi nyene muri iyo studio nini. Hallelujah. La bragadino schizo brahade gosh. Via dalande cola bragadino zia hade cosa catala rababosha la rababosi hoda. Le corabadendo schila bragadinos. You are Yahweh. Yahweh Abba. You are Yahweh. Zambe, Zambe, Tata, Yonde Zambe, Zambe, Tata, Uko Mungu, Mungu Baba. Mana data Yesu Shama Yahweh Alpha Omega Eshada Yesu Shama Yahweh Alpha Omega Eshada. Kama wewe we worship you today Yahweh Abba ni wewe Mungu wa kweli Jehova Yahweh Abba kwa jina lako wagonjwa wanapona Jesus ulimana haleluya mana data ushigwe hejuru mwami wa Nanuma wanyena Yesu Shama Yahweh Alpha Omega Nani kama wewe Yesu Shama Yahweh Alpha Omega Eshada Nani
kota la braga de neskora babasha la babosa. Riabonde le kosha rababosa tala rababosi andana. Riagede le kosi rabande kota la rababosha kata la rababosi rodan kata. Ego Didier nk'abakunzi b'indirimbo zawe indirimbo n'inaza no gutazira Imana hari ico bokwitega hari ico mwa muri ko murabategurira ndibuka hariho akaririmbo nigeze kumva ndiko ndaraba kuri Facebook ryari akaririmbo aje kankozeko mugabo sinzi melody sinzi ko gacisha muze magari Yesu Kristo Yesu Kristo masi ibintu nk'ivyo niyo ndirimbo igiye gusohoka aha ni nayo tugomba gukorera amashusho turirimba ni reggae Yesu Kristo Masia Bwana majeshi amina 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 Ana nipendaga ana nilindaga ana nipendaga ana nilindaga ana nipendaga ana nilindaga ana nipendaga yes akaririmbo muzi muzogasohora naje muze mumbwire nzoze kuraba ubwira muri kumagasohora nivyakunda naje nzoje muko ndakumviriza ugena kumviriza kuri Facebook karanyubatse gose haleluya ego vuba cyane twe turayikora turagutumiye kandi abantu basaba kubona mu mashusho muri iyo ndirimbo twarakuyikunda murakoze cyane mbaye ndashimye ego hama imbere ko turangiza kino kiganiro c'uno munsi Didier sinzi murashaka kutubwira nk'ama projet mwamufise muvuga muti ibi nivyo dushaka kuzoshika ko shaka kuzorangura mu minsi iri imbere ibintu tugomba gushika ko cyambere nuko twamamaza Kristo utaramumva wese amwumva muzira imwe cyangwa yindi muzira imwe cyangwa yindi muzira ivuga butumwa cyangwa muzira y'indirimbo iyo projet nyamukuru iba mu vyirungiro byanje buri munsi uko kwamamaza Kristo ko matanya rimwe na rimwe no kuja gufasha abantu kuko ari igihe tugenda mu bitaro tugatwara isukari tugatwara n'ibindi kugira ngo abantu mu gihe tubashiriye ijambo tubereke uko kandi twibuka imibiri yabo iyo nayo ma projet tuko turatunganya turakora ariko kandi tuko turategura kuyakora mu buryo bwagutse hariho ibyo byo gutunganya indirimbo ibyo byo gukora studio ikindi ukuntu abaririmbyi ba gospel bashobora kumenya ukuntu biorganiza amazi indirimbo zabo zishike kure kuko nimba itariki 7 twakoze ijya ivyuzuye award n'umuririmbyi wa mbere tukamuha 700 trofe kavalasa 50,000 hama na guitar tugaca duha n'umuvuga butumwa avuga ubutumwa amabarabara costume n'abaririmbyi wa kabiri no gatatu tukamuha nta kindi twabikoreye twashaka ko umuririmbyi amenye ngo kiretse kuba nararirimbye ari abandi baha agaciro ivyo nkora mu migambi dufise tuma twiyumvira ukuntu ivyo indirimbo vyo kwaguka rero imigambi dufise ni myinshi twedondagura igihe kimwe nabyo umuntu uburyo bwose bwo tuzako imigambi irahari kugira ngo dushobore gukora dukorera Imana ariko kandi dutuma n'ibikorwa abantu bakora byitirirwa Imana bishika kure ego reka duse rero n'abaheraheza hajya mu buzima Didier mukundiki muri rusange nkunda Imana ego hama ego nico kintu cyambere ko umuntu utari kumwe n'Imana akwisi novuga yuko atakino kimwe ubumaze ego hama nkico wankiki aho usanga mvuga ngo nanga shitani oya ukunda Imana no kuvuga shitani ubuyanga bo ico nanga umuntu ahemukira uwundi nanga cyane umuntu ahemukira uwundi nanga umuhemu uguhemuka kurambabaza kuruta ibintu byose kuba guto kuri ariko nini uguhemuka ndakifata nk'ikintu kibabaza umutima wundi kuyo by'umuntu ikintu ashira ko umutima umukomerekeje cyane ndanga cyane guhemuka ego mubishitse akandi karyoka kaboneka ko kugaruka muri izo za televiziyo y'u Burundi muje gushikiriza nk'izo ndirimbo muvuga mwavuze yuko zishobora gusohoka ubu vuba nibaze yuko nitwabajya kara muzotwita
zo kwitaba niruka kuri no televiziyo yacu, televiziyo y'igihugu, televiziyo dukunda. Ego reka rero ndabasezere ndabashimira kuri bino vyiyumviro mwaterere muri kino kiganiro, nizere yuko n'abariko baragikurikirana mwashoboye guhezagirwa n'ivyiyumviro Didier yashikirije ku vyerekeye indirimbo zo ngaha mu Burundi, na cyane cyane indirimbo za gospel ugene twobandana tuko turaziteza imbere, mwashoboye kugira kuvyakira. Hama nibaze yuko tuzosubira kindi kiganiro. Didier mbanze ndabashimira imbere yuko duhera hize. Nanje ndagushimiye Paul, Imana ikwagure kandi kugire neza mu byawe byose. Amena amena. Je rero tuzosubira mu kindi kiganiro natumiye abandi bacuraranze canke uwundi muririmbyi aje kugira tubandanye turiko turavuga ugene umuziki wo ngaha mu Burundi twabandanya turiko turawuteza imbere. Hama nkaba nifuza yuko mubandanye muriko mukurikira ibiganiro televiziyo y'u Burundi iriko irabashikiriza. Murakoze.